tubaramutse cyane nk'uko bisanzwe muri kano kanya twaduherereye mu gisagara ca Rutana mu gace ku birongozi aho dusanze umwe mu bashobora kubagenda bakora igikorwa c'iteka na cyane cyane igikorwa Imana ishobora kuzogenda imuronsa n'ibihembo bitandukanye. Ariko rero imbere ya byose sinovuga byinshi aza kugenda bitubwira, reka mbanda muramutse turabaramukije cyane. Ndabaramukije cyane. Mushobora kwitondera n'akazina kanyu? Nitwa Ndagijimana Desire, mvuka mu Rutana, komine Rutana, intara ya Rutana. Ego Desire, wewe hano tugusanzwe kumwe n'abana, mbega abano bana nabi wawe canke bimeze gute? Mu bisanzwe abana mubona nabi wanje nabo ndeze. Ego Ndetse cyumva ko cyumvire vyaguhereye hehe kumenga ni cyumviro ushobora kuba waricaye umwanya muremure? Bo iki cyumviro n'ingabire iri muri jewe n'umuhamagaro wanjemwo, bivanye na jewe nkuko twabayeho muhira mu buzima bugoye, ariko murabona ko najewe n'ubu naho ikikorwa gikora tacu nifashije kinini. Nico gituma umuhamagaro waje muri jewe numva nanje nofasha abana bari mu buzima bugoye, na cyane cyane imfuvyi n'abatagira shinge na rugero. Kumbure burya mu kwegeranya abana nk'aba aho ikintu bashobora kugenda uraba, mbega mu kubegeranya ahanini waraba iki kugira ushobore kugenda ubakwanya, mbega aho bangana gute abana basanzwe utunze? Ego ngeze ku bana 200, tubafasha mu buryo bwo kwiga no kubaho. Ahanini ndaba umwana w'imfuvyi atagira kirengera, urabona harabonza nabi bimeze nabi, amaguru imvunja zarabariye, bigasaba ko ncanja hagati muri bo nkakura za mvunja nkashiramwe umuti, ukasanga mu minsi mikeyi umwana amaze kubaho ubuzima bwiza, ugasanga umwana atanguye kumera neza nawe akimva ko afite agaciro nk'umuntu. Ego nivyo rero ahanini abana bari hano biboneka yuko nivyo uri umwe wenyene gusa, mbega birakorohera kugira ibintu batunganiriza ntavyo bagenda babura, uca ubigenza gute muri rusange? Bo ndumwe ntibinyorohereza kuko ahanini ndafashwamo n'Imana kuko niyo yampaye igikorwa, kandi ubugingo yampaye igikorwa ni nayo izogisozera. Ndaburanirwa muri ibi na biriya, ariko hari igihe nza mbona Imana iciriye inzira nkabona ko narimbuze na karose. Ego nivyo rero ahanini bano bana watubwiye ko usanzwe unabigisha, mbega nk'ivyambagwa urabironka nyine bikwiye amahera y'ishuri yoyo gute, bimeze gute muri rusange? Ivyambagwa ndabironka naho bitaba ari kirenga, barambara bakabona ko ari tandukanizo ry'ubuzima bari barimwo nubwo binjiyemwo. No kuvuga amahera y'ishuri nayo hari igihe nza gucingera kugira ngo bashobore kubaho. Mbega aho bamwe mu miryango yabo dufatiye nk'inshuti za kure muri abo bana baraza bakabaramutsa, mbega aho baje kubaramutsa nta kintu bazana, bimeze gute? Mu by'ukuri kuva ntanguye kurera kino gikorwa nabonye umuntu umwe gusa, nayo abandi nabo basa nk'abantu batagira n'imiryango, usa nk'imiryango nk'igihe yabahevye yanabibagiye. Ego kabisa. Ego Desire, wewe urongwe kino kigo iratabara, ayo mezo iratabara muri Gifaransa birumvikana. Kumbure boneka yuko hashobora kuba ariho nk'abantu bagushitse ko ushobora kuba ugenda ushimira nimba bahari bo bari bande, mbega ushobora kubugenda ubashimira muri rusangi nimba atari ba? Yego ubwa mbere na mbere ndashimira nyakubahwa guverineri w'intara yacu ya Rutana, yaradushitse ko atuzaniye agakemanyi karimo ibyo kurya eka n'ubundi bufasha, kandi ndashimiye n'umuvyeyi umugwizatunga yatubaye hafi akadufasha mu buryo bwo kutugaburira. Ndashimiye kandi n'abavyeyi bo mu kibano bagiye bamba hafi muri kino gikorwa. Kumbure ashobora kuba ahantu guhagarara cyane, kuko iyo ufise igikorwa nk'iki birasaba ubufasha bukomeye cyane, tuguhe ufata akanya gakwiye usabe ubufasha na cyane cyane mu kugenda utera kamo abatari bake, kumbure umuce ku wundi geno uvuga ati ndifuza yuko abana yabo fata mu mugongo, umwanya ni kwawe. Ego mu by'ukuri nasaba administration ko yomfasha ikandosa aho kubarerera kugira ngo umwana wese afise ikibazo ndamufashe, kandi ngasaba n'abandi bagira neza kuko hari Imana yahaye umutima w'urukundo, ngasaba bagira neza bavyumva vy'ukuri kunshigikira, kuko iki gikorwa nagitanguye muri 2012. Urumva ko imyaka 8 iheze ndiko ndagikora,
sinigeze noroherwa, narahuye n'inzitizi nyinshi, ariko ndashimira Imana ko n'ubu ngihagaze. Nasaba rero umuntu afise umutima mwiza, umutima w'urukundo, umutima wo gufasha, kuko ibikorwa dukorera mu isi bizoduherekeza, ko yomfata mu mugongo, Imana izobahezagira. Nasaba umuntu wese avyumva, kuko kino gikorwa cyo gufasha imfuvyi n'abatishoboye nticoroshe, ni igikorwa kiremereye cyane. Nasaba rero nk'umuntu avyumva yuko yomfata mu mugongo akanshigikira, kugira ngo nkaronka n'irero ryagutse, nkaronka eka n'abana basumba abo mfise, kuko abana bafise ubuzima bubabaje ni benshi cyane. Urashobora gusanga umwana ari afise amaguru yapindamye, arwaye imvunja, wababonye na harya barimwo, ariko ukwitegeza n'ujya muntu Imana yaramuhevye, yaramwibagiwe, wewe bimeze gute? Iyo umwakiye rero ugasanga akeshi n'imfuvyi bikunda gushikira. Nasaba rero umuntu afise umutima mwiza w'urukundo ko yomfasha akanshigikira, akandosa nk'uburyo ego nshobora kubesha abo bana, ego cyane.